Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Sangwe ikaze mu makuru agezweko ariko aravurwa cane irya nino. Tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru ariko aragaruka ko cane, turagaruka ku makuru arabana n'umutekano, amakuru avurwa muri politike ndetse n'andi makuru mwanyegejwe abariko aravurwa irya nino. Niba utarafyonda kuri sabone umanuka munsi y'ino video ukaraba handitse ijambo sabone, niba ukoresha igifaransa ugafyondako, nayo ukoresha ururimi rw'icongereza uraraba handitse ijambo subscribe maze ufyondeko kugira dushizeko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. Namakuru tuba twatoborejwe n'umurwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino. Ayo makuru barayaturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza idonido ingingo imwe ukwayo. Imbere yuko rero tuyatangura ngira mbanze nkubwire ivyo turibuze kugaruka ko mu mfunyapfunyo zano makuru. Hari amakuru dufise yuko hari ukorana n'iperereza yabuzwe irengero. Mu makuru rero tugiye kugaruka ko muri kano kanya nuko umuntu akorana n'iperereza yabuzwe irengero, aho akaba ari mu Kirundo. Ivyo turaza kubigaruka ko turabe uyo akorana n'iperereza aho yoba ari ndetse n'icatumye abugwa irengero. Muri Bugabira hari urongoye ivuriro n'ujejwe ubutunzi bapfunzwe. Baba bapfungiye iki? Ivyo turaza kubimenya, turabe no wabapfunze. Vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru navyo twabibateguriye. Mu bindi biriko biravurwa cane turaza kuraba inkuru iriko iravurwa mu Cibitoke. Hari abarundi 6 igisirikare ca Kongo cashikirije abategetsi b'u Burundi, ariko kuri ubu nta wuzi aho abo barundi 6 boba bari. Turaza kugaruka ku makuru yakozwe ndetse no kumatohoza yoba yarakozwe kubirabana n'abo bantu igihugu ca Kongo carongikiye u Burundi, ariko abo bantu bakaba atabataboneka. Kumwe n'ayandi makuru yose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kugenda uyakurikira idonido ingingo imwe ukwayo. Ico tegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone twashirako inkuru igaca igushikira mu bambere. Reka no makuru tuyatangurire kuri no nkuru nakubwiye yaho hari ukorana n'iperereza yabuzwe irengero, aho ni mu Kirundo. Uyo yabuzwe akaba yitwa Ndizeye Christian Batazira Bareze, yahora akorana n'ibiro bikuru vy'iperereza mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, kandi akaba yarasanzwe ari no mu Rwiza Tunga. Mu makuru dufise nuko uyo muntu yakorana n'iperereza nta umukubita ijisho kuva kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kwaraye kurangiye. Umuryango wiwe rero ukavuga ko ufise amakenga, ugasaba ko hoba umuco kuvyerekeye aho ari. Ndizeye Christian Batazira Bareze hakaba avuka muri zone Mukenke yo muri komine Bwambarangwe ho mu ntara ya Kirundo. Amakuru ava mu gisirikare akaba avuga ko Bareze yafashwe ku muhingamo w'igenekerezo rya 17 Myandagaro, ari neza na neza mu gisagara ca Bujumbura mu kirabo kizwi ku izina rya Karavadosi. Yariko asangira ikirahuri hamwe na bagenzi biwe, aho yazabona rero akikujwe n'umugwi w'abasirikare bitwaje inkoho, baca bamwuriza ku nguvu mu muduga wabo ufise ibiyo vyirabura. Uwo nawe rero akaba yabanje kunana, ariko vyabaye imfa gusa birangira yinjiye iyo modoka y'igisirikare. Bagenzi we bakaba batekewe n'ubwoba, bakaba rero baraciye bayanyaga bivanye nuko nabo bari bafise ubwoba ko nabo bashobora gufatwa. Umupfasoni wiwe akaba asanzwe hari umukuru wa sentare y'intango mu Kayanza, akaba yaragerageje kurondera umugabo wiwe mu busho butandukanye buri mu gisagara ca Bujumbura, ariko arahebura. Umugore wiwe woba wararonse amakuru amenyesha ko Christian Ndizeye apfunzwe ku mvo z'amatohoza, ariko ntibamenyeshejwe ikibanza apfungiwemwo. Ivyo bikaba rero bica intege abo mu muryango wiwe, bivugwa n'inshuti yiwe.
nk'uko amakuru dufise avuga, Ndizeye Christian yoba yaratoneshejwe n'umuhisi Generali Nshimirimana yahoze atwara urwego rukuru rw'ibiro vy'iperereza mu Burundi, yaguye mu gitero c'abitwaje ibigwanisho kw'igenekerezo rya 2 Myandagaro mu mwaka wa 2015 ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Kuva ico gihe akaba yaciye atangura gukorwako canke se yaratanguriye gukurwako kwa gutoneshwa, yarasanganywe yoba rero ngo yari mu bagwanyi ba CNDD-FDD bo gukuraho, naho rero ngo yaragifise ivyo yoshikiriza muri urwo rwego rw'iperereza mu Burundi. Abarongoye urwego rukuru rw'ibiro bikuru vy'iperereza mu gihugu hamwe no mu ntara ya Kirundo bakaba batabonetse kugira bishure ku bibazo vyacu twariko baza kubirabana naho uyo yakorana n'iperereza yarengeye. Tukiri mu nkuru zirabana n'umutekano ndetse n'ababuzwe irengero, turugaruke kuri ya nkuru nakubwiye mu Cibitoke abarundi 6 igisirikare ca Congo cashikirije abategetsi b'u Burundi bari hehe. Ku munsi w'Imana wa 29 Myandagaro uheze, abasirikare b'abakongomani barashikirije abategetsi b'u Burundi mu Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu abagabo 6. Hasiguwe ko abo barundi bafatiwe mu misozi miremire ya Kamanyora ni mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Kuva batanzwe nta makanda agana ikibanza batwawemwo aramenyekana. Abanyagihugu hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu mu Cibitoke bafise ubwoba ku mutekano w'abo bantu. Kubwa babibonye, abo bagabo 6 bashikirijwe mu sitantere wa komine Rugombo ari kumwe n'urongoye igipolisi hamwe n'urongoye igenereza mu ntara ya Cibitoke. Bahisemwo ahantu hitwa Gatoke ku mutumba wa Rukana ya 2 mu guhanahana abo bagabo 6 kubera ko urubibe rutuguruye, baca rero bategerezwa kubajabukana uruzi Rusizi kugira ngo bahashike. Abasirikare ba Congo basiguye ko babafatiye mu mugwi witwaje ibigwanisho ikamanyora muri teritwari ya Warungu. Babiketse ko boba bari mu migwi y'abagwanyi b'abarundi, niko rimwe mu isoko ryo mu gipolisi ryabwiye abamenyesha makuru ndetse n'abari konyene batanga amakuru kuri ivyo bibazo. Ababibonye bakaba bashikiriza ko abo bahagaritswe babanje kubohwa imbere yo gushigwa mu modokari y'urongoye igipolisi mu ntara ya Cibitoke, baca rero bafata ibarabara rigana i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu. Isoko ry'inkuru yacu muri Kivu y'ubumanuko, igisirikare hamwe n'igipolisi ca Congo birahagarika abarundi ivyangombwa vyabo vyataye rero igihe bagaca babagiriza ko ari abagwanyi. Kuva hugawe imbebe kubera ikiza c'umugera wa corona, abarundi benshi bagizwe n'abakozi bo mu mirima, abacuruza bato bato, abakozi bo mu nzu, abacamahera bunguruje abantu ku mapikipiki ndetse no ku makinga, babonye ivyangombwa bakaba rero bibahereyeko. Bake nibo rero bashobora gusubira mu gihugu cabo inyuma y'iyugagwa ry'imbibe. Uwo igipolisi cicetse ko ari umurundi gica cimuhagarika ariko gwatanze ihadabu. Benshi rero hari abahagarikwa bagashikirizwa abategetsi b'abarundi, niko amasoko yacu ashinga intahe. Umwe mu ntwazangabo yo mu gisirikare ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo tumubajije ntiyashimye kugira ico ashikirije kuri ico kibazo. Urongoye igipolisi mu ntara ya Cibitoke nawe nyene ntiyashimye kugira ico ashikirije. Buramatari w'intara ya Cibitoke wewe akaba avuga ko ico kibazo ataco azi, ariko yemera ko agiye gukora amatohoza. Abanyarwanda 2 bari kumwe n'abo barundi 6 barasubijwe ku butaka bwa Congo.
abategetsi bo mu Cibitoke bakaba baranse kubakira nk'uko amakuru dufise avyerekana. Mu yandi makuru ariko aravurwa cane, nari nabikubwiye ko muri Bugabira hari urongoye ivuriro n'uwujejwe ubutunzi bapfunzwe. Umwe yarongoye ivuriro rya Kiyonza, uwundi n'uwujejwe ikigega cayo. Ni muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Bazira amakarata yo kwivuriza ko hakozwe mu manyanga yadandarijwe kuri iryo vuriro. Joel Bizimana ajejwe ubutunzi ku ivuriro rya Kiyonza yahagaritswe kuwa 26 Nyandagaro. Kubw'amakuru dukurayo, Bizimana azira kugurisha mu buryo bw'amanyanga amakarata yo kwivuriza ko, uwo nawe nyene akaba yaraciye yagirizwa uwutwara canke se uwo nawe yaciye yagirizwa uwumutwara mu kazi niwe yaciye yagirizwa. Abaforoma nibo badomye urutoke kuri ubwo bunyonyezi, niko bavuze. Jerive Nzeyimana arongoye iryo vuriro yahagaritswe kuwa 2 Nyakanga. Yasambishijwe n'inyamiramabi ku bijanye n'ivyo vy'amakarata yo kwivuriza ko, vyemejwe n'umupolisi yabitubwiye. Avuga ko uwajejwe ubutunzi yanse kubihanirwa, aca rero ararega uburongoye iryo vuriro. Abakozi ba leta 2 ubu bapfungiwe mu gasho ko ku biro vy'igipolisi c'intara ya Kirundo. Ngayo rero amwe mu makuru yavurwaga cane twagira tubashikirize, akaba ari amakuru abariko aragaruka ko ijya nino. Wipfuza kurajuba mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, tegerezwa gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru ube mu bambere bashikirwa nazo. Ibe vyiza nivyo ndakwipfurije mu nywanyi wacu mu kanya n'andi makuru arabariko aravurwa cane. Wewe fyonda kuri sabone gusa, ayandi makuru araja gushikira vyihuse.